Ndabaramukije cane bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana kugubwa neza no kururanirwa mu byanyu no mu banya aho muherereye n'ivyo ndabipfurije ni jewe Janvier Imana irambona sanzwe ndabatunganiriza kino kiganiro kandi nkaba ari jewe sanzwe ndakibashikiriza igihe cose kiba catunganijwe ndafise amajambo ngomba ko dusangira muri kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musi aho tugiye gusangira amajambo tubona mu gitabo c'amazaburi ni zaburi ya 41 duca dusoma imirongo 3 ya mbere turabe ayo majambo ingene avuga. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo izaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi ni iya Dawidi. Umurongo wa mbere, hahirwa ubabara umurushwa, Uhoraho azomurokora ku munsi w'ibyago, Uhoraho azomuzigama amukize, kandi azogira amahirwe mw'isi. Ntaho azomuha abansi biwe ngo bamugirire uko bagomba. Uhoraho azomwiyegeka ari ku buriri ahondobereye, ni wewe umworohereza ibisaswa iyo arwaye. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha n'aya majambo twumvise. Ngaha ngomba ko dusangira aya majambo dukuyemwo ibintu bine ngo ubabara umurushwa azogirirwa, kuko ngaha tubonamwo ijambo rivuga ngo hahirwa ubabara umurushwa. Uyu muntu ababara umurushwa rero hariho ibintu bine muri ano majambo dusomye tubona ngo azogirirwa, bizomubako, Imana izomugirira. Imana yacu nihimbazwe. Ni amasezerano ane asezeranirwa umuntu ababara umurushwa. Umurushwa nibaza ko gitahuritse kiretse kumbura ngira ngo kubakiri bato cane barutse ubu naho nyine barukiye mu bisagara, aho usanga rero kumbure hariho ibintu bimwe bimwe batumva, ariko umurushwa ni umugorwa, umuntu agowe, kandi umuntu agowa kenshi aba ari umuntu w'inyakamwe, umuntu atagira icepfo canke ica ruguru, atagira uwumufasha, atagira uwumuserukako, novuga ngo ni karagowe. Uyo muntu novuga ngo ni nk'impfuvyi, ni umupfakazi, ni utagira shinge na rugero. Uwo niwe murushwa, n'umuntu afise amagorwa, n'umuntu akenye, n'umuntu akubititse, n'umuntu naho yogwara ataronka ikimuvuza. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. No majambo rero ngaho uyu mwanditsi w'indirimbo twarababwiye yuko amazaburi ari indirimbo zagiye ziririmbwa muri kahise k'ihanga rya Isirayeli. Izi ndirimbo zaririmbwe n'abisirayeli mu bihe bitandukanye by'ubuzima baba bariko baracamwo, ugasanga hamwe ni amasengesho basenga babwira Imana ngo ibatabare bagirire neza, ahandi ugasanga ni zaburi z'ishimwe zo guhimbaza Imana, zo gutazira Imana, aho usanga avuga ngo nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Imana yacu nihimbazwe. Rero ngaha mugabo twabonye rero ni zaburi itubwira ku kuntu umuntu w'umurushwa, umuntu amubabara, umuntu amwitaho, umuntu amwitwararika, umuntu atirengagiza umurushwa, umuntu ataraba hirya iyo umurushwa amwituye, canke mbere sinangombwa sinampaka ngo abanza amwiture, kuko umurushwa we ubwawe aleyoni amaso mu yandi urashobora kumubona ukamwibwira, ukamenya hajya mu ikaritiye, ukamenya hajya mu kibano, ukamenya hajya muri korari, ukamenya muri groupe biblique, ukamenya hajya mu ishuri mwigana, ukamenya ko harimwo umurushwa. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Nongeye kwibuka mbere naho nanavyimviriye ko, ariko kuko Imana ibizanye muri jewe reka ndabivuge. Muri kahise kanje nabayeho ndi impfuvyi, nabibabwiye muri kahise kanje hari ibiganiro nize ngo ni kahise kanje, naravuze ubuzima bw'ubupfuvyi nabayemwo,
ndavuga ubuzima bw'ishuri nabayemwo bingora, ibijanye n'amagara make, ngwaragurika cane, ndata ama examen, ugasanga buri mwaka hariho igice ntakora ama examen, nkazokora amarattrapage. Imana yacu nidutabare. Rero muri buriya buzima nababwiye, ni ukuvuga mpejeje umwaka w'8 ngiye mu mwaka w'9, bivanye n'ubwo buzima nari ndimwo n'ahantu narimba, amakondisiyo y'ubuzima atari yoroshe. Ndibuka twigana n'umunyeshure, uyo munyeshure twiganye mu 8 duca tujana mu w'9, muga mu w'9 wewe acararata kubera ko umwigeme yari yatwaye inda y'indaro, hanyuma ahitamo kuyivyara. Murazi ko hari abandi bahitamo kuzikorora. Imana tune dutabara y'amajambo kandi singomba ko havamo umwanya muremure, none ngiye muri birebire. Rero ico gihe nibuka yuko wenyene ntamubwiye, ntazi nuko abizi, yaramenye ko mbayeho ubuzima bugoye, mugabo amenya yuko nkwiye ubufasha. Hanyuma ico gihe ndibuka ko yamvugiye aho bari bamutunze nawe, mugabo bari bamutunze muri famiye, yari famiye yabo. Hanyuma rero aravuga ati hari umwana uku ni impfuvyi, afise ubuzima buno mugabo kandi kw'ishuri arabitora, n'umuntu afise kazoza keza. Aramvugira. Hanyuma ico gihe baca barantunga umwaka wose. Ninjiye mu mwaka w'9, ni nawo mwaka jewe natanguriyemwo bijya bintu byo kwivuga amazina, kandi numva nkwiye gusubira kugirirwa ubuntu n'Imana. Ngaroha igenda yategura birangora, ndategura ngo ndabe yuko notegura urwo rukurikirane, mfata amavideo nyine ugasanga mugabo byarangiye bingoye. None rero sinje muri birebire, ico gihe uwe yarabimenye, atabona bibwiye kandi atabona byiganira. Hanyuma aramvugira, arantwara barandira umwaka wose. Ubwo umwaka wese n'ubundi ndasubira hahari, novuga ngo hari muhira. Imana yacu ni dutabare bene data bakunzi bakino kiganiro kidonda gishasha. None rero no majambo wengiye muri birebire, nariko ndavuga ngo rero umurushwa aramenyekana, simpaka ngo habeho rusansuma, mugabo vyerekana yuko umuntu ngo ababara umurushwa, umuntu amwitwararika, umuntu amufasha, umuntu amuserukako, umuntu amugirira neza. Uyu muntu ngo ntibizoherera ngaho, hariho ivy'Imana isezeranira umuntu afasha umurushwa, umuntu yitaho umurushwa, umuntu amugarukirako, umuntu yambika umurushwa, umuntu amugaburira, umuntu amurihira amahera y'ishuri yabuze, umuntu amurihira amahera y'inzu kandi amahera y'inzu yabuze, umuntu amugurira uniforme kandi uniforme zabuze, umuntu amugurira amakaye, ibikoresho by'ishuri, umuntu amuvuza amahera yo kwivuza yabuze. Umuntu ababara umurushwa, amwitaho, amwitwararika, amugirira neza. Uyu muntu ngo hariho ibintu bishika kuri 4 ngaha twabonye muri ano majambo, ndabivuga nshunguruka, nta mwanya wo kubisigura, bitabaye ko nobangiye mu kiganiro umutsima w'ubugingo niwo numva umengo wowo notera iminota 30 canke ndarenga n'isaha. Naragiye ndakora amavideo amara isaha, ariko mugabo nyene nakundi ikindi kiganiro gitondo gishasha. Ibintu bine rero Imana isezeraniye umuntu yitaho umurushwa, umuntu afasha abakarago, afasha imfuvyi n'abapfakazi, umuntu ababara, umuntu agowe. Ikintu ca mbere ngaha tubonye kivuga ngo Uhoraho azomurokora ku munsi w'ibyago. Wa muntu ubabara umurushwa, Uhoraho azokurokora ku munsi w'ibyago. Icakari kivuga ngo Uhoraho azomuzigama amukize. Wa muntu ubabara umurushwa, wa muntu utabara umurushwa, Uhoraho agusezeraniye yuko ngo azokuzigama, kandi ntazokuzigama gusa ngo biherere ngaho, ahubwo azogukiza. Mu bihe uzoba wagomba ugwe mu ngorane, wagomba uhure n'ibyago, wagomba uhure n'uruhombo, ibyabo byagomba binyagwe, ikiza cagomba gitera umuryango wawe, kubera yuko uhora ubabara umurushwa, Imana izokuzigama muri ibyo bihe, hanyuma igukize. Imana yacu nidutabare. Icaka tukivuga ngo azogira amahirwe mw'isi. Imana yacu nihimbazwe.
umuntu ababara umurushwa, umuntu amwitaho, amwitwararika, amuserukako, atamwirengagiza, ngo uyu muntu muri iyi si azogira amahirwe menshi, ni umuhirwe, azomererwa neza. Uyu muntu Imana izomuha guhirwa, kumererwa neza. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma kandi icya kane rero kivuga ngo ntaho azoma, ni ukuvuga uhoraho ngo ntaho azoha uyu muntu ngo abansi biwe bamugirire uko bagomba. Imana yacu nihimbazwe. Aya majambo yaba nari mfise umwanya, none iki kiganiro ndiko ndagerageza uburyo bwose Imana igirira ubuntu, sinzi mvuga umwanya muremure kubera nyine umwanya wo mu gatondo ntibikenewe yuko umuntu yomara umwanya muniniya, ariko araryoshe kabisa. Rero nuko Imana uyu muntu ababara umurushwa ngo ntizomureka, ngo ntizomuha ngo abansi bamugirire uko bagomba. Imana ntizoreka wa muntu ababara umurushwa ngo akorakere mu minwe y'abansi, akorakere mu minwe y'abasaya, akorakere mu minwe y'inkozi z'ikibi. Imana ibyo ngo ntizovyemera, ibyo irarahira ikarengwa ngo sinshobora kwemera yuko umuntu ahora yitaho umurushwa, umuntu ahora ababara umurushwa, sinshobora koreka ngo akorokere mu minwe y'abansi biwe, maze ngo bamugirire ibyo bagomba byose, ngo bigire uko bigombeye. No, ico ntikibaho. Imana ngo ntizoreka uyo muntu bakorokere mu minwe y'abansi, maze abansi bamugirire uko bagomba. None rero dusenge Imana, iminota yacu iraheze kuri kose, ariko ndizera ko bumvise ibitari bike. Umuntu ababara umurushwa, umuntu yitaho imfubyi n'abapfakazi, umuntu akora icyo ashoboye mu ntumbero yo gufasha umurushwa, arafise amasezerano adasanzwe, haba mu isi, haba mu gihe c'ibyago, mu gihe yugarijwe n'abansi biwe, igihe agomba korokere mu minwe y'abansi biwe, igihe bamugirira nabi bari baje ngo bamutantabure, igihe ibyago byari bimuziye, uyu muntu arafise amasezerano. Mbega none muri kino gihe nawe bimeze gute? Muri kino gihe nari kuvuga byinshi, abantu barabaye ibikoko, akaguruka karajya kandi katokariye, abantu bafise imitima ikomantaye, abantu ntibafashanya, abantu sinzi nyine bameze nyine abantu ni ibiremwa bisigaye bimeze ukundi kuntu, ariko mugabo bitari bikwiye kuba inkozi z'ibibi, byari bikwiye kuba ibiremwa bizima bifashanya, bigiriranira ubumwe. Mu kiganiro igitondo gishasha c'ubuheruka twaravuganye ku majambo yavuga ku bijanye n'ubumwe muri bino biganiro byarenganye, muze muyarabe. Dusenga Imana tugarukeze ngaha, ni umuhigo umuntu ababara umurushwa. Dusenga Imana, tuzosubira mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. Iyi minota ntawo bandanya yiduga ko. Mwami Yesu tugushimiye cyane ku bwana majambo twumvise. Umuntu wumvise no majambo, ariko mugabo umutima w'impuhwe, wa mutima wari muri wa Musamariya w'imbabazi, yitaho, yitwararika, yafasha abagowe, abarenganijwe, abagwaye, abatagira shinge na rugero, ariko uyu muntu akaba asanze wewe uyu mutima atawe uri muri we. None rero nimba yihanye, n'umuguze kw'imbabazi nk'uko azisavye, mweze umutunganye yemegwe nawe, bisigaye mushoboze kugira uyu mutima uranga abantu bababara abarushwa, abantu bababara aboro n'abapfakazi. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu tubisabye tuvyizeye, amen.